aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye yariko yugurura ikigo cyo kugwiza inkwavu citwa Sunguranet kiri ku mutumba Muyange iri mu ntara ya Cibitoke hari kuri uyu wa mbere Ruhuhuma 2025. Urongoye umugambi wa leta wishira hamwe ryo gushigikira ugwaruka bitunganiriza imigambi Paeje Desire Manirakiza avuga ko bashigikiye ugo gwaruka rwatunganije uwo mugambi wo korora inkwavu ngo kuko basanze rufise ubuhinga muri ubwo bworozi bw'inkwavu. Ikindi amenyesha nuko uwo mugambi ari no mu ntumbero yuko umunwa wose woronka icyo ufungura, umufuko wose karonka amafaranga. Aho naho mukaba mwomenya ko ari cacigo canye n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Muri uwo mugambi rero yemeza ko barose inkwavu zirenga 300 kandi ko ari iz'amaraso mashasha no kuvuga za kijambere zitanguye kuza hano mu Burundi. Nkuko abandanya bisigura ngo mu mezi abiri hazosohoka inkwavu zigera ku 8,700 nayo mu mwaka akaba hazoboneka inkwavu zababa 50,000. Yibutsa kandi ko muri wa mugambi wo gutanga inkwavu zitanu kuri buri muryango canke burugwaruka bazoha abashika ku 10,000. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari nawe yari yateye iteka ivyo birori yarongeye aributsa abene gihugu bo ngaho mu Cibitoke ko mu minsi iri imbere bagiye kuza barafungura kaboga hanyuma umufuko wose ukaronka amafaranga, umunwa nawo ukaronka icyo ufungura vyoroshe. Mwomenya ko muri ivyo birori hari n'abahinga benshi batandukanye na cane abaje bava muri ico gihugu c'Ubufaransa ari naho hazananye izo nkwavu za kijambere z'amaraso mashasha n'abandi bari bavuye mu bihugu bitandukanye basanzwe bari baje gufasha mu bikorwa bitandukanye harimo nk'inyubako z'izo nkwavu, ivyo zifungura, ikambere ndetse n'ibindi. Hakaba hari n'uyundi mukenyezi azobandanya aguma hafi yongera afasha ubwo gwaruka kubera ko ari gikorwa gishasha kije hano mu Burundi, akaba azosubira inyuma ari uko bamaze kumenyera mu kiringo c'umwaka wose.